Nimuhorane umukama ibyo dusoma mu nkuru nziza yanditse Matayo. Muri iryo minsi Yezu yabariye abasaseredoti bakuru n'abatama b'igihugu ati, nimwumve uyu mugani. Habaye umugabo yari afise itongo rinini, atera imizabibu arayizitira, yimbamwo ubwato bwo kugana, yubakamwo inzu y'abarinzi. Araheza ayisigarana abarimyi aca yigira mu mahanga. Hageze gusoroma arungika abasuku biwe kuri ba barimyi ngo bamwakire ivyavuye mu mizabibu yiwe. Ba barimyi bafata ba basuku, umwe baramukubita, uwundi barica, uwa gatatu bamutera amabuye. Abarungikira abandi barusha abambere ubwinshi, babagira kwa kundi. Ubwa nyuma abarungikira umwana wiwe yibwira ati, baza gusonera umwana wanje. Babonye wa mwana, abarimyi babwirana bati, nguyu samuragwa, ingo tumwice tumutware iragi. Baramufata bamujana inyuma y'umurima baramwica. None nyene imizabibu niyaza azogira ate abo barimyi? Baramwishura bati, azokwica nabi abo bagome, imizabibu nayo azoyishinga abandi barimyi, bazohengera yeze bakamuzanira ivyamuwe. Yezu rero arababwira ati, ntimusoma mu bitabo bitagatifu ngo ibuye abubaka bari bataye ryo ryabaye iteranirizo ry'inzu. Ngico igikorwa c'umukama kandi nagatangaza mu maso yanyu. Nico gituma ndababariye ko bazobaka ubwami bw'Imana, bakabwihera igihugu kizokwamisha uwo murima. Mu kumva iyo migani ya Yezu, abasaseredoti n'abafarizayo barumva ko aribo avuga. Baragerageza kumufata, ariko bagatinya igihugu camubonamwo umuhanuzi. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavukanyi, igisomwa ca mbere kitubwira ivyabaye mu muryango wa Yakobo, abahungu biwe bamwe bagiye umugambi ugayitse wo kugurisha uwo bavukana Yozefu. None bamugurishije bamuhora iki? Mu gusoma kuzirikana ijambo ry'Imana nakuyemwo ibintu bitatu. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko mu ntango z'igigabane ca 37 ko Yozefu akiri umwana yamana n'abahungu ba Biliha n'abahungu ba Zilpa, abagore ba se, akaza aramenyesha se wiwe amajambo yabo mabi. Ibi biratwibutsa izaburi twazirikanye ejo, izaburi ya mbere igira iti, hahiriwe umuntu atagendera ku mohe y'ababisha, adakurikiza imigenzo y'abacumuzi kandi ntiyicare mu gihari c'abantu b'agashinyaguro. Yozefu ntiyashima ibiyago vyabo bibi, naho twebwe kenshi usanga twifatanije n'abayaga ibidahesha icubahiro Imana canke bicafuza abandi tubacira imanza. Ubugira kabiri baramwanka ngo nuko yamukunda kubarusha, ubona ko yari yamuronse mu busaza. Ariko tubiravye neza mu gusoma iki gisomwa, nawe nyene yarabakunda kuko yaratumye Yozefu kubaraba iyo bari mu gahinga, iyo bari baragiye kuraba yuko bakomeye, nuko amasho yabo nayo nyene vyose ari amahoro. Ugira gatatu, bamuhora ingabirano Imana yamuhaye y'ukurotora indoto, kuko amaze kubarotorera indoto yagize umunsi uri izina, baciye bibaza yuko azohava babera umwami canke akabaganza, ko azohava aba umuntu ahambaye mu muryango. Vyahavuye biba kuko naho batabishaka niko vyagenze, kuko wari umugambi w'Imana. Bene wabo baragiye hamwe baramwanka gushika naho baje inama yo kumwica. Bikatwereka ko iyo umuntu nako abantu bugurura imiryango umwansi sekibi mu kuja inama yo gucumura, bishikana abantu kure, mbere ugasanga bizanye urukurikirane rw'ibindi bicumuro vyinshi. Kuri Yozefu vyamugendeye gute? Ubwa mbere, kumwankira ubusa gushika naho banka kumuganiriza mu mahoro, kuko kwanka kuganiriza umuntu ni ikimenyetso c'uko haba hariho amatati hagati yanyu. Kumukura kw'iteka ry'ubuvukanyi
gushika naho basigara bavuga bamubonye batakimwita umuvukanyi. Agiye kubaraba bavuze ngo urya wa mugabo w'indota araje. Bamaze kurungika ikanzu ngo se raba ivyo ari vyo, bageze bati raba ko yoba ari ya kanzu y'umuhungu wawe canke atariyo. Ngo wa mugabo w'indota araje, ngo urako ari umuhungu wawe, ni ukuvuga ubuvukanyi hagati yabo bari bamaze kubuca nk'umurongo. N'abantu kugira bicane hagati yabo, umugumwe ubanza kwaka uwundi iteka ry'umuntu, bakitana amazina y'ibikoko ku buryo uwishwe bisa nuko agakoko ataco kamaze, n'uwakishe ngira ngo nta n'igicumuro yakoze. Ubugira gatatu kuja inama yo kumwica. Ubugira kane kubesha kugira ukuri ntikumenyekane. Murumva yuko mu guhera kwiyumvira kumwica urukurikirane rw'ibicumuro vyabandanije, kubesha kugira ukuri ntikumenyekane. Bafashe ikanzu ya Yozefu bayivayanga mu maraso y'agahushi banize kugira bemeze se ko yariwe n'igikoko. No mu gihe ca none iyo hakozwe icaha ntiyabura abagira nk'aba bahungu ba Yakobo nako, mu gukora ibishoboka vyose kugira ukuri ntikumenyekane, haba mu gukoresha iterabwoba canke ubundi buhinga bwabo barabuzi. Naho batamwishe nk'uko bari babiteguye, bahavuye bamugurisha amafeza 200 ku badandaza b'Abamadiyani bihitira, bamujana mu Misiri. Nk'uko nabivuze mu ntango y'imisa, Izaburi tubwira ingorane yagiriyeyo mu gufungwa azize ukuri kuko yanse guhemuka mu kuryamana na muka Potifari. Ariko umwami yaramukuye mu ngoyi, amugira umukuru w'abasuku biwe bose, kandi amushinga ivyiwe vyose. Bavukanyi, muri iki gisomwa hari ijambo ry'umwizero dukuramwo. Mu bahungu ba Yakobo 12 haravuyemwo 2 b'intwari bashingira intaho kuri baranka gukora amaraso, ni Rubeni na Yuda. Rubeni yagize ati ntitumwicire ubuzima, mbere aragerageza kumubakura mu vyara ngo amusubize se, agira ati ntimusese amaraso, ntimumute muri iki gishimu co mu bugaragwa, ariko ntimumukoze kw'iminwe. Na Yuda akagira ati twoba twungutse iki twishe mwene wacu tugapfukira amaraso yiwe. Akabagira inama agira ati ingo tumugurishe ku Bisimayeli, ariko ntitumukoze kw'iminwe kuko ni mwene wacu, ni umubiri wacu. Bavukanyi, mu ndyana igihugu cacu caciyemo, naho inganda zatikiye mu myaka itandukanye tukabona umenga nta neza yigeze ikorwa, harabayeho ba Rubeni na ba Yuda banse ko bene wabo bagandagurwa, barabarokora bafashijwe n'inema y'Imana. Kanatsinda no mu kirundi turagira tuti Imana igira himaniye, nibo twita inkingi z'amahoro. Nubo baracakeneye kugira ngo dukingire ubuzima bw'abantu, kuko ubuzima bw'umuntu nikatihabwa. Ubwo rwanko twumvise mu muryango wa Yakobo ruracariho mu bantu, mu Barundi b'imigwi itandukanye, kubera ivyo bapfa ruriho no mu miryango. Ivyo bapfa ni vyinshi, mbere bituma no kwicana bicana. Muri kino kiringo c'ikarema dukomeze igisabisho mu ngo zacu no mu mibano yacu kugira ngo shetani yoye kutudurumbanya. Ivyo bene wabo bagiriye Yozefu biratwereka yuko atakamaro ko gukora inabi, kuko Yozefu niwe yabahabakuye bagira ngo bicwe na kigoyi. Yozefu yanswe na bene wabo bakamugurisha, yabura Yezu yanswe n'Abayahudi. Yuda akamugurisha bakamwica bibaza ngo biraheze, ariko yarazutse azukana inganje n'ubone nahazwa, natwe abamwemeye tuharonkera urukiza. Mu gusozera, ubwo rukiza rwari rwagenewe ubwa mbere Abayahudi, ariko ntibagwakiriye, mbere bafashe abahanuzi Imana yabarungikiye ngo barubahe, bamwe barabakubita, abandi barabica, abandi babicisha amabuye, gushika no ku mwana wayo Yezu Kristo. Ko Isirayeli itamye ivyamwe Imana yari yiteze ko, uyu munsi twe twakiriye ubwo rukiza, dufise uruhara ruhambaye rwo kwama ivyamwe Imana idushaka ko, mu kugendera indagano z'ibatisimu, cane cane gusonera ubuzima bw'umuntu kuko nikatihabwa. Mugabekazi w'amahoro no gusubiza hamwe, dusabire.